Haleluya, haleluya. Bene data, grupe b'amaso, nshuti z'umusaraba, namwe mwese abari ku musozi w'Imana w'amasengesho bariko baritegura gusanganira umwami Yesu. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo dukomeze amasengesho. Uyu munsi dushikiriye itariki 26 z'ukwezi kw'icenda, turi isaha 1:47, no kuvuga ngo 4:47 di mate. Imana ishimwe cane. None rero uyu mwanya mwiza turagira ngo dukomeze amasengesho. Muri ano masengesho ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, iryo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Mariko, igihimba ca 13 umurongo wa 33, aho tugiye kubona amajambo Yesu yabwiye abigishwa biwe ko bakwiriye guhora bagavye igihe cose, umwanya wari wo wose. Imana ishimwe cane. Haleluya. Mariko 13:33 haravuga ngo, mwiyubare mube maso musenge kuko mutazi igihe bizoshikira. Ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu, asigarana abashumba biwe urugo, kandi ahejeje kugerera umuntu wese igikorwa ciwe, abarira umuteramyi ngo yame agavye. Nuko mwami mugavye kuko mutazi igihe nyene urugo azoziramwo, namba ari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke umutwenzi ukitse, kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye. Haleluya. Yesu ashimwe cane. Yesu abwira abantu yuko bakwiriye kwama bagavye kugira ngo bitegure, kuko batazi umunsi canke isaha Yesu azoziramwo. Mwene data, n'amajambo akomeye cane, kuko igihe Yesu azoramukaziye ashobora kuza umwanya we wose. Ndagira ngo ubwire ngo azoza rimwe rizima. Abazosigara bazaba bahomvye, abazosigara bazaba bacerewe, abazosigara akazoba kabaye. None rero hera ibihe turimwo, turi mu bihe bikomeye bitugaragariza ko dukwiriye guhora tugavye, tugahora twiteguye. None rero uyu mwanya rero ndagira ngo dufate ibihe byiza byo gusenga Imana, byo gusenga kugira ngo dusabe Imana iduhe kugaba, dusabe Imana iduhe kwiyambura isi n'ivy'isi byose, dusabe Imana kugira ngo iduhe kubera amaso ubugingo. Yesu yarakomeje iryo jambo, ararishigikira, ararivuga, kandi abwira abantu ko ari igikorwa umuntu akwiye kwama abangirije. Ni igikorwa umuntu akwiye kwama ashize ku mutima, akagishira ku mwete, ijambo bita guhora umuntu agavye. Mbega mwene data, uragavye? Uriteguye? Ubwo uri maso? Mbega ibihe ubona bigezehe? Ubona bimeze gute? Umva ico Yesu yakomeje kuvuga muri Luka 21 umurongo wa 34, yaravuze ngo, ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kubaregwa n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Mwami mugavye musenge mu bihe byose, kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Mwene data, hunga ntupfe, hunga ntupfe, kuko ibintu byinshi bigiye kubaho n'ibintu bibi, n'ibihe bibi twinjiyemwo, n'ibihe umukristo akwiye kuzigama ico yaziganije, akwiye gukomeza akagumya ico yahawe, kuko abantu benshi baramaze kwakwa ivyo bari barahawe. Abantu benshi bagiye kwakwa, baramaze gutakaza akanovera k'ubutumwa bwiza, baramaze gutakaza akanovera ka bwa butumwa bwiza bwa mbere, kwa kwihana kwa mbere, kwa gukizwa kwa mbere, baramaze kubitakaza. Uno munsi barimwo barahurumba, barimwo barirukanga, bagenda biruka baje inyuma y'ababayovya n'abazimiza. Ariko Yesu aravuze ijambo, aravuze ngo mwirinde, mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe n'ivy'isi, mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe n'ivy'ubugingo. Mwirinde nshuti z'umusaraba, mwirinde. Nimuze dukomeze urugamba, nimuze tubandanye, nimuze turamirize, nimuze dusenge mu bihe byose, mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye. Dusenge ibihe byose. Bene data, ndabararikiye kuja imbere z'Imana, kugira ngo tuje imbere za Yesu Kristo, dusenge Imana Data wa twese mu izina rya Yesu. Tujye gusengera rero bene data, twongera twisengera
buri muntu wese apfukame yisengera atakambira Imana imugirire neza, imugirire ikigongwe. Haleluya, haleluya. Reka dusenge Imana. Wera, 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 Uhoraho Imana nyene ingabo, ijuru n'isi byuzuye icubahiro cawe, icubahiro kibica Imana isumba byose. Wera wo mwijuru ndagushimiye Mana nziza, Mana yera, uragororotse nyakubahwa, uri intsinzi kubera bose, uri intsinzi ku bana bawe, uri intsinzi kuba kwizera, uri intsinzi kuba gusenga no kuba kwambaza, uri intsinzi kuba gutazira Mwami, uri Imana iseruka muhe bikomeye, muhe bidasanzwe. Ndagushimira yuko ari utugirira neza, ari udutsindanishiriza, ari utuneshereza. Muri kano kanya ndasengera ubwoko bwawe, nanje mbaje kwisabira, ndisabiye Mwami amaraso yamboreke ko ibyaha byanje byose byibagirwe. Mwami, hahiga umuntu ibyaha byiwe bitacibuka ukundi, hahiga umuntu Mwami w'Imana idaharura kwicaha, hahiga umuntu Mwami amasengesho yiwe yakirwa mu ijuru, ngo ariko umunyabyaha yasenze ngo amasengesho ahinduka igisesema. Mwami w'icubahiro, ndasabye ngo isengesho ryanje ryongere gushika mu nyonga zawe nyakubahwa Data rugira byose. Mwami w'abami, mutabazi mwiza, wongere kwakira gusenga kwanje muri kano kanya. Mwami, ndakwaye amaboko Mana, ni wowe ntakambiye, ndakweretse ibihe turimo Mwami, nge ntihari subira nyuma ari byinshi Mwami, abantu benshi bataye Imana. Mana wo mwijuru bahurumbiye ibyisi, ariko ndasabye ikanguro mubera bose mu bana bawe, abantu bongere gukanguka, bava inyuma y'isi n'ibibayovya, bava inyuma y'ubuzimire, bava inyuma y'ubuyobe, bava inyuma y'ubugarariji, bongere kwihana, bongere kwakira Yesu Mwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Mwami w'icubahiro, turasengera abari mu bigeragezo bikomeye, ndasengera ari mu makambi y'impunzi, ndasengera Mwami bari mu ikambi Mwami muri Tanzania, baringo barashaka guhungurwa Mwami Yesu, bamwe bagashaka guhungurwa ku nguvu. Mwami ndabasengera Mwami ngo barinde, babere intsinzi, babere umutabazi, babere intsinzi, babere umutabazi. Era amakambi Mwami barimwo Mwami barakeneye ubutabazi buva kuri wewe Yesu, bari kwizera, bari guma kuri wewe, bagume kuri wewe, bizigire Yesu Kristo, wewe wenyene amahoro. Ni wewe mahoro aruta amahoro yabo mw'isi, ni wewe ufise amahoro. Ndasengera bari mu makambi mu Bugande, nabo nyene wongere kubagenderera, ubagirira imbabazi n'ikigongwe Mwami Yesu wa Nazareti. Abasenzi bakomeze gusenga, ntibarambirwe, ntibacike intege, ntibacike intege, ariko bakomeze gusenga kandi basenge batarambirwa, basenge badacika intege, basenge baramirize Mwami. Ndagushima Mana, ndagutazira Mana, wera wo mwijuru Mana, ubagenderere, ubagirire neza Mana yo mwijuru, ubabere intsinzi, ubabere igisubizo, ubabere ikiberenge, ubabere umutabazi Mwami. Ndasengera bari mu Burundi mu gihugu, wongere kubagirira neza, wongere kubarengukako no kubaserukako, ubabere intsinzi, ubabere umutabazi, ubabere intsinzi mu izina rya Yesu, kugira ngo bakomeze kuramiriza mu masengesho, bakomeze kuramiriza mu gusenga, basenge ntibarambirwe, basenge ntibacike intege, basenge ibihe byose mu gihe gikwiye no mu gidakwiriye Mwami Yesu Kristo. Bahe guhora bagavye Mwami ijoro n'umutaga Mwami, ko atawuze umuzi canke isaha Mwami, basenge uwaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose. Mana yo mwijuru Data uja wera, ndagushima. Ndasengera abari mu bihugu byose, ndasengera abari mu Rwanda Mwami Yesu, bagirire neza, batsindanishirize, ubabere intsinzi, ubabere ibisubizo, ubabere umutabazi Mwami wera umwijuru. Ndasengera abari muri Kongo, wongere kubagerera neza, wongere kubatabara Mwami. Abana b'Imana aho bari hose bakomeze kwikorera umusaraba, wera umwijuru Data wa twese imbabazi nyinshi. Ndasengera abari muri kino gihugu ca Canada Mwami, wongere kubagirira neza no kubabera umutabazi. Abakristo bari ngaha bose Mwami, ubahe gukanguka, abahe gukizwa neza Mwami. Abasenzi bakomeze gusenga, abihana bakomeze kwihana, abakizwa bakomeze gukizwa, abezwa bezwe Mwami Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga ngo Mwami Yesu ngo wera nashikare yezwe, wandure nashikare yandure, nguga witanya shikare gabitanye, uwezwa yezwe Mwami. Ugoroka gororoke ngo hendaza vuba nzanye ngero, kugira ngo ngerere ku muntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze Mana. Ndasavye Mwami kugira ngo ugendere ubwoko bwawe. Ndasengera abari muri Amerika Mwami, wongere kubagenderera no kubagirira neza Mwami, kugira ngo bahe gukanguka, bahe kubitara, bahe kurumuri, bamurikira abari mu mwiza Mwami, bikangure, bakizwe, bihane, bagukorere, bagusenge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Mwami. Ndasengera abari mu bihugu vya Europe, mu Bwongereza, mu Faransa Mwami. Ndasavye abana b'Imana babikanguro, bongere gukanguka, bongere gukanguka, bikangure Mwami, bikangure ijoro rirakuze bugira buce, ubarinde
ubabera intsinzi, ubabere umutabazi mu izina rya Yesu. Ndasengera mwami igihugu ca Isirayeli, mwami muri kino gihe, mwami abo byose byavuzwe muri iki gihugu, aya majambo yose yavugiwe muri iki gihugu ca Isirayeli, aya majambo yose yavuzwe na cane cane kuri iki gihugu ca Isirayeli, mwami none heraba mwami Yesu, ndasavye mwami ngo gendera abari muri ico gihugu mana data uja wera, kuko iyi Bibiliya dusoma niho yandikiwe kandi niho yavugiwe, niho wavukiye, niho wakuriye, niho wapfiriye, niho wazukiye, kandi niho wadugiye mu ijuru, kandi no mu kugaruka niho uzogaruka, niho uzoza ku musozi wa Elayono mwami uri hambavu y'igisagara ca Yerusalemu ku rusengero, mwami hafi y'urusengero, mwami w'icubahiro, hafi yaho z'urusengero, mwami ku musozi wa Elayono niho waduze mwami uduga mu ijuru, kandi no mu kugaruka niho uzoza, niho uzoshikira. Ndasavye mwami ngutabare mwami iki gihugu ca Isirayeli, mwami ubahe gukanguka mwami, ntibizigire ingufu z'abantu, ntibizigire amaboko yabo, ariko bizere Yesu wenyene mwami, amaraso yawe ariyo bizera, ntibizera amaraso y'ibikoko, bareke kwizera amaraso y'ibikoko, bizera amaraso y'umwana w'Imana yatupfiriye ku musaraba, tubambiwe Karuvari ku musaraba igorogota. Mwami w'icubahiro, ndatabarije ibihugu byose, ndatabarije isi yose, ndatabarije umugeni wa Kristo mwami, ndasengera abari mu rugendo ruja mu ijuru kugira ngo bakomeze kwitegura no kugabanuka amaso mwami, babera intsinzi, babera umutabazi, babera umuyobozi, babera umukibirengeye mwami Yesu wa Nazareti, wera Mana isumba byose. Ndasengera mwami bari mu bitaro, abari mu bitaro mwami wongere kubagenderera mwami, abagwaye abagwaje mwami, ndasengera mwene data mwami ahari hose, ahari nuko ameze n'ibiriko biramubako byose wongere kumugirira neza mu izina rya Yesu. Mutabara, umurokore, umukize, umugirire neza, umutsindanishirize, umubere intsinzi, umukize ubugwayi bwose buri muri we, bukire bwose butekere bugende mu izina rya Yesu. Ndataramuje ibitero byose bikorera mutera bimubuza mwami mwitegevyo, bimubuza amahoro, bimubuza mwami kugukorera, bimubuza mwami kugusenga, bimubuza mwami kutazira, ndabitujije ndabitaramuje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abadayimoni birukanwe, ingwara zihunge, ibitero biveho byose byirukanwe, bitekere bigende mu izina rya Yesu. Ndasengera mwami umuntu wese ari mu bigeragezo bikomeye, ari mu bigeragezo bimeze nk'umusozi, bimeze nk'ibitero biringo biramutera, byongere guhunga, byongere gutekera, bitekere bihunge, byose bigende mu izina rya Yesu. Umuhimbaraga zo mu kugenza mu kubafu, ndirukanye ndahagaritse ibitero byose yuva bikagera mu izina rya Yesu. Mwami turazi ko abo tunigana tarabinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza y'isi yo mwiza nimwe mu mbiza niho mu ijuru. Mwami ndisabiye ubushobozi, ndasabiye ubushobozi abera bose mwami, wongere gutabara mwami, utabara umugeni wa Kristo, utabara ishengero ry'Imana, utabara ubwoko bwawe, ubabera intsinzi, ubabera igisubizo, ubagwanirire, ubatsindanishirize mwami data. Ndasengera abari mu bibazo bikomeye, abari mu ntambara, abari mu bibazo, abari mu bitero mwami, ijambo ryawe riravuga ngo nta cabagerageje kitari ico kwihanganira, ngo kandi hamwe n'ikibagerageza Imana izobacira icanzo. Ndasengera uyu mwene data, ibigerageza arimo byose byongere gutsindwa, byongere gutsindwa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibitero biri kuri we bitsindwe, ibitero kuri we bisenyuke, biveho, bisanganguke mu izina rya Yesu. Ibitero biveho, ibitero bisanganguke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwami utsinda, mwami tsinda, utsindire umwene data, tsindiriye umwene data, mugwanirire, mutsindanishirize, muneshereze, mubere intsinzi, mubere igisubizo mu izina rya Yesu. Mwami mwisi turiko turabona ibibazo, ariko mwijuru tuzoronka amahoro n'umunezero n'ubusesekara mwami Yesu Kristo. Ubuntu ugerekeranye n'ubundi mwami, ijambo ryawe riravuga ngo mwisi muri n'amarushwa, ngo ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Mwami uyu mwene data umuhe gutsinda isi, umuhe kuyinesha, ayinesheshe amasengesho, ayinesheshe gukizwa neza, ayinesheshe kwihangana, ayinesheshe gutsinda no kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanje tsinda, nesha mu gihugu cy'u Burundi, tsinda mu Rwanda, tsinda muri Kongo, tsinda mu izina rya Yesu, muri Tanzania tsinda mwami, hano muri Canada tsinda, muri Amerika tsinda, muri Europe, Ubwongereza no mu Faransa tsinda mu izina rya Yesu, muri Israeli tsinda, muri Australia tsinda mu izina rya Yesu. Nesha mu karere koza hari abana b'Imana bariko barasenga mwami, bagwanirire Mana, nuhabwe icubahiro, niwe useruka rukambye, wowe waserutse ku Bisirayeli mwami bavuye mu Egiputa mwami, bashikira
ku kiyaga inyuma naho mwami hari ibishirira by'abicanyi, maze mwami Yesu ukoresha Mose aramanika ukuboko, maze data buje ikiyaga cigabanyamwo kabiri, maze Abisirayeli barajabuka bahaca nk'abaca humutse. Uri Imana iseruka, uri Imana itabara, uri Imana uri umutabazi mwami Yesu. Natwe waraturengutseko igihe twari tugowe tugondaniye utagira cepfo ca ruguru, waratubereye igisubizo, waratubereye inyishu, waradutabaye mwami. Heraho nyene waje kuducungura ukadupfira ku musaraba. None mwami w'icubahiro, ayo maraso wavuye ku musaraba, ubwo rupfu wapfuye mwami data, niko rwambereye igisubizo, niko rwambereye inyishu, niko rwambereye mwami umutabazi, wambereye intsinzi mwami. Ayo magogo waboneye ku musaraba, umubabaro wagize mwami, aho niho nakiriye, aho niho natabariwe ku musaraba wa Yesu, ku musaraba niho naboneye igisubizo mwami. Ndagushima ko ari wowe wandengutse kukaza kuntabara, ukanyiza ukantabara. Amaraso yawe yangize muzima, yangize mushasha, narahindutse kandi uko nahinduwe nta unumwe abizi atari Yesu wenyene. Yesu niwe wambereye intsinzi, niwe wampinduye, niwe wangiriye neza. None mwami muri kano kanya ndongeye gusenga mu izina rya Yesu kugira ngo ubohora ababoshwe, ubohora abagisinzikajwe n'ivyisi, ubohora abantu bose bagisinzikaye, abantu bakirusha, abantu bakiremerewe mwami. Utabare abagowe, utabara abaruhijwe mwami, ivyisi byabaruhije. Ndasengera mwami abagifise ibyaha bikibahambiriye mwami, bikibabujije gukizwa neza mwami Yesu. Abakiri mu byaha by'akaboregwe wongere kubatabara, ubaruhure barukoremwo. Abakiri mu byaha by'ubupfumu mwami n'ubukonikoni mwami n'uguterekera, bongere kuvyihana, bongere kubikira, bongere kubikizwa mwami. Abakigendera mu guharika bongere kwihana guharika mu izina rya Yesu, umwana w'Imana nzima, wera wo mwijuru, umutabazi mwiza. Abakigendera mu gushurashura mwami, bakize baharira ibyaha byo gushurashura byose mwami, bavemwo mu izina rya Yesu Kristo. Abakiri mu buraya no mu busambanyi, ubakize ubusambanyi, ubakize uburaya, ubakize nibihane, nibakire gukira, nibakire gukizwa, nibakire kubohoka. Turabohoje ababoshwe, turabohojwe mwami wo mwasi yagize imbata, turabohoje mwami abantu benshi mwami Yesu Kristo bari mu kaga, bari mu bibazo bikomeye by'ibyaha, ibyaha ndenga kamere mwami wibakize. Hari abantu bihana bikanka, hari abantu bashaka kwihana bikanka, baragerageza mwami ariko bagasanga byanse. Ni kubera mwami Yesu bihaye umwansi badashaka kumwirukana ngo bamutuze mwami. Niba mwirukane, niba mutuze mu bugingo bwabo, niba mutuze mu ngo zabo, niba mwirukane mu karere kabo baherereye, niba mutuze. Ndatujije ibitero ku bana b'Imana, ku bakristo, ku basenzi, ibitero ku bakristo mwami. Bahe inkomezi, bahe ubutwari, bahe gushikama, abandi bahe gushinga intahe, bashingira intahe Yesu muri bino bihe bidasanzwe mwami, kugira ngo bakwemangire mu bintu bikomeye, bakwemangire mwami Yesu, batabare wakize mwami data wera. Ndasengera abantu bafise ibibazo n'intambara mu ngo zabo mwami Yesu Kristo, babonye ibitero bibatera mu ngo zabo Yesu, icompa bagasenga, kuko nibasenga byose bizotsindwa. Nibasenge ntibaje mu mosha mabi, basengera urugo rwabo. Mukenyezi isengera urugo rwawe, mushinga ntahe isengera urugo rwawe, musenge kuko wa mwansi yahagurutse, ariko ntaco afise ku basenzi, ntaco afise ku bakizwa, ntaco afise ku bana b'Imana. Muri Yesu ntaco afise. Nico gituma abana b'Imana dukwiriye guhora dusenga, tukambaza iyo mu ijuru, tugasenga mu gihe gikwiye no mu kidakwiriye mu izina rya Yesu. Ndataramuje ibitero muri izi ngo, ndataramuje ibitero mu muhana, ndataramuje ibitero muri umuryango, muri famiye, ndataramuje ibitero mu izina rya Yesu. Ibitero muri izi famiye, hari famiye ziko zirahura n'ibigeragezo, hari famiye ziko zirashigikira ivyisi, hari famiye zaguye, hari famiye zirimo ziraheba Imana. Muri kino gihe ndabasengera kugira ngo bongere gushaka uhoraho bigishoboka kubonwa, bamwambaza kiri hafi mu izina rya Yesu. Ongere kubagenderera no kubagirira neza no kubabera intsinzi no kubabera igisubizo mwami. Bihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi, bihane ko Yesu agiye kugaruka gutora ishengero, bihane n'igihe ciza cyo kurondera umunyonga h'Imana mu izina rya Yesu Kristo mwami. Ndabasengera mwami, bihane, abakizwa, abezwe, abatungana batungane, abagororoka ijambo ryaravuga ngo hendaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze mwami. Tabara data, tabara uhoraho, tabara data. Turasengera abapfuye mu mitima bazuke, abapfuye bishwe n'ivyaha, bishwe n'ubusambanyi, bishwe n'akaboregwe, bishwe n'ubusuma, abo benshi bwabatwaye. Ndabasengera bihane, bongere kwihana mu bugingo bwabo, imitima yabo bongere guhinduka, bahinduke mu bugingo bwabo, bongere gukizwa neza, bongere kwihana, bongere kuba ivyaremwe bisha
mwami w'icubahiro ndasengera abana b'Imana bambara impuzu nziza zera zitanduye zikayangana mwami wanje Mana yanje urakoze nuhabwa icubahiro ndabigushimiye cyane ndagukengurukira kugira neza kwawe ndagushimiye uri Imana ikiza uri Imana itabara uri Imana ibohora uri Imana ikiza mwami w'icubahiro umugeni wa Kristo nagabe niyitegure nabe maso hanyuma dusanganira watubambiwe ku musaraba haleluya abakozi ba Yesu bagiye gutahuruka mu birimba byo wabatumye kugira ngo baje guhabwa ibihembo bakoreye kandi mwami Yesu turagwe ubugingo budashira data turagomba kuzobana nawe no guharana nawe ibihe byose mwami w'icubahiro tuzagomba kubahuba no kugerera hugerereye no kuguma huri tugugumeko mwami kuko twifuza guharana nawe akaramata nta handi nta kindi tugomba atari ubugingo budashira nta kindi atari gutabagwa atari kubohoka nta kindi atari kwibonera uwatubambiwe Yesu Kristo ndakunyotewe ndakwipfuza Yesu mpe guhora ngutegereje Yesu mpora ngutegereje Yesu mpe kwama ndi muri wewe nawe muri jewe Yesu wa Nazareti ungwanirira ibitero byose biva bikagera ungwanirira ababansi n'ababisha ungwanirira abasukanyi n'abageragezi ungwanirire mwami ibintu byose bivanweho byose byirukanwe bituzwe bitaramuzwe mw'izina rya Yesu Kristo mpe guhora ngavye ndi maso mpore ngavye mpore nshikamye mpore ndamiriza nkomeze gusenga mbandanye data igikorwa mpamagariye Yesu nkomeze guhagarara mwami Yesu Kristo mu nshingano zo wampaye Yesu umpe gushishikara umpe kuramiriza mw'izina rya Yesu ndataramuje ibitero byose by'imyuka mibi aho bituruka hose mwe mu mbi zose zitsindwe zirukanwe zose zituzwe zose zigende imyuka mibi byaha bitsindwe imyuka mibi bitsindwe imiyaga mibi bitsindwe ibitero bivanweho byose mw'izina rya Yesu umpe gushikama umpe kuramiriza uyu mwene data minkomezi zo mu kurya nizo mu kubamfu umpe kurwana intambara nziza yo kwizera umpe kuramiriza mw'izina rya Yesu umuwera wo mwijuru niwe nsinzi niwe mutabazi urakoze Mana urakoze wera shimwa wera habwa icubahiro wera uri kibirengeye ndabigushimiye haleluya urakoze cyane urakoze Mana ndabisenze nizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Yesu abahezagire cyane inshuti z'umusaraba bene data haleluya mukomeza amasengesho turi ku rugamba Imana ibahezagire mwari kumwe na mwene so mbona impa Abeli haleluya amen.